ndabaramukije mwese muri hano muri Kayeye Puerto Rico n'abihuje natwe biciye kuri satellite Amazonas hamwe na satellite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye byongeye na hariya muri Monterrey Nuevo León Mexique aho umukwiza butuma Miguel Bermudez Marin uyu munsi 14 Kigarama mu mwaka wa 2025. Dusoma agace kari mu byanditswe mu itanguriro ikigabane cya kabiri umurongo wa mbere ukabandanya hatubwira hati ijuru n'isi binonosogwa kuremwa bo nibirimwo vyose vyisinzi ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiye kw'ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Ibo bamfarandika ko ngo umunsi ugira indwi. Ikibanza cy'uburuhukiro bw'inkingi y'umuriro, ikibanza cyahera cyane. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Umunsi w'Imana 14 Kigarama mu mwaka wa 2025. Dufise ikicigwa muri iki kiyago kigufi cyo mwuyu mwanya, kandi turabwirwa mu butumwa bwiswe ngo urugendo ubukozi bwa Mose na Eliya bwagiye buracamwo, bwavuzwe 16 z'ukwa kane mu 1997 muri Guatemala. Aravuga ati rero turashobora kubona ingene ubu bukozi bwa Mose na Eliya ari ubukozi bw'imyelayo ibiri, aribwo ku munsi w'iherezo mu gihe cya nyuma. Ubwo bukozi bwobaye bugaragariye he? Tabernakulo y'Imana, mu nzu y'Imana. Kandi kubera ko inzu y'Imana ku munsi w'iherezo yinjira mu kiringo cy'ubwami, muri icyo kiringo ubwo bukozi buzoba buri ko burigaragaza, buzoba bugaragaye. Nukuvuga murabona inzu y'Imana, ishengero ry'umwami, iyo nzu irinjira mu ikiringo cy'ubwami. Arabana nyavuga ati nico gituma ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, ubwo bukozi ntibwegukira mu kiringo cy'ubuntu, no kuvuga imyelayo ibiri. Ubwo bukozi ubukozwe na Mpwemu Yera ntibugenerwa kubera mu kiringo cy'ubuntu. Rero mwibuke ko ubukozi bwa Eliya burahakorera, ariko mu kugaragara kwabwo kugira kane. We ngaho imbere gato ni murabarabana nyavuga, aravuga ati kuko ubukozi bwa Eliya bugenerwa no kubera mu kiringo cy'ubuntu, bwaramaze kugaragara mu ncuro igira kane. Ni ukuvuga ubwo bukozi bwaragaragariye mu ntuma y'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, kandi mu kugaragara k'ubwo bukozi kugira gatanu, ubwo bukozi bwobaye buri hanze y'ikiringo cy'ubuntu, kandi bwobaye buri hanze y'intambuko indwi cyangwa ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Murabona ntibuhari ariko buranahari. Ni ukuvuga Mose na Eliya ntibobaye bari mu kiringo cy'ubuntu, ariko ku rundi ruhande egome ubukozi bwa Eliya bukaba buhari. Aho rero niho dushobora kubona ko ari kugaragara kw'imwemu y'ubukozi, ariko mu kugaragara k'ubwo bukozi kugira kane. Igihe rero we agaragaza iyo mpwemu ya Eliya mu wundi mugabo, rero buraheza bukabukugaragara kwabwo kugira gatanu mu kindi gitwikirizo cy'umubiri. Ntibishobora kubera muri cya gitwikirizo nyene cy'umubiri. Buri gihe Imana yamikora biciye mu yundi. Iyo Imana imaze kujyana intumwa iba yakoreye mu bukozi kanaka. Icyo nicyo gituma ibitangaza bo mwiyobokamana ry'abakristo bagumye baba biteze ngo bigaragarire imbere mu kiringo cy'ubuntu. Ibyo bitangaza bikogwa n'ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, kuko ibitangaza bihwanye n'ubukozi bwa Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe wo mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Ahari hari ubukozi bwa Eliya, ibyo bitangaza byaramaze gushitswa kandi twarabibonye bishikirizwe muri Revera William Branham.
rero murabona ko ibyo bitangaza iyobokamana ry'abakristo bari barindiriye ngo bigaragarire mu kiringo cy'ubuntu, ibyo bihwana no gukogwa n'ubukozi bwa Eliya n'ubwa Mose, ariko bakabikorera mu kiringo cy'ubwami, kuko kugeza ubu ibitangaza byari bihwanye no gukogwa n'ubukozi bwa Kristo mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Ibyo bitangaza byaramaze kugaragarira muri ubwo bukozi bwa Eliya. Rero iyobokamana ry'abakristo murabona bararindiriye, bariteze ibyo bitangaza n'utwumiza, babirindiriye ngo bibere imbere mu kiringo cy'ubuntu, mu gihe ibyo bigenewe gukorerwa mu kiringo cy'ubwami bikorwa n'ubwo bukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Kandi ibyo bitangaza iyobokamana ry'abakristo barindiriye byamaze gukorwa gusa n'ubukozi bwa Eliya, ariko mu kugaragara kwabwo kugira kane. Arabandanya avuga ati ariko rero ubu hariho amasezerano akomakomeye yo kugaragara gukomeye kw'Imana abera ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'itabernakulo y'Imana, ariryo hema rigizwe n'ibiremwa abantu. Mu butumwa bwiswe gukorera umurimo w'Imana hanze y'ubugombe bwayo, ubu bwavuzwe 18 z'ukwindwi mu 65, turabwirwa ku rupapuro rwa 37. Ati yo yabigenjeje gute ngo Kristo aze? Ibiciye mu ijambo ry'abavugishwa. Ibyo nivyo. Ni gute none iyo igiye kuzobikora ngo umugeni wayo aze? Ibiciye mu ijambo ry'abavugishwa. Ni gute iyo yamwerekanye igihe yaza? Ibiciye mu mugabo yarimwe impwemu ya Eliya yakomotse mu bugaragwa. Ni gute yo izokwerekana umugeni wayo? Yo yarasezeranye muri Malaki kane gukora nk'icyo kintu nyene nk'uko yo yabikoze igihe yatikiza isi mu minsi y'Isodomu. Mwibuke Isodomu haraturiwe. Ibyo nivyo ni byiza. Iyi si nayo iriteguriwe guturigwa. Yesu ko niko yabivuze, kandi byobaye mu gihe kimeze nka kiriya, nk'uko tubibwirwa na Luka mutagatifu mu kigabane cya 17 ku murongo wa 30. Ati muri iyo minsi hobaye hameze nko mu minsi y'Isodoma na Gomora. Nuko rero niho umwana w'umuntu yohishuwe, hanyuma hotiye habiki nk'uko biri muri Malaki, yo yoturiye isi bundi bushasha, abagororotsi nabo mukimpumbi bakahagendagenda bagendera ku munyota w'ababi. Mbega ibyo nivyo murabona? Rero turi mu gihe cy'iherezo. Rero ubu twicaye ngaha ku irembo ku rugi turindiriye ko ashika. Nimurabe ku rugi, kuko mu icyo kiringo cy'ubuntu ni igihe aho habaye akamu karenga, aho yaje gutegura umugeni, yamutegurira umukwe. Bivuga yuko humvikanye akamu karenga ngo nguyu umukwe araje, musoke mu musanganire. Kandi yari amaze kuba ari ku rugi arindiriye ko ashika. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro 130 murongo 11:53 haratubwira ati ubukozi buzoba ari Mose na Eliya bariko barahindukiza bahamagara Isirayeli babakura mu migenzo ya Kiyahudi. Mwumvirize, babakura mu migenzo ya Kiyahudi iyo bari bagumyemo bari mu kuzazanirwa. Abo kubera bazo barabavugishwa, bo barabizera, bazobizera bariko barahamagarira mu munsi mukuru w'impongano Kristo, bariko barabemerera ngo bamenye Kristo. Bo bazovuga bateregaraje agiye kuba ari hano. Abayahudi bazoba bariko barakoranira hamwe haba ibintu nk'ibyo. Rero we niyaza azovuga ati ndi hano. Ngaha hejuru arandika ko ngo barahamagara Isirayeli bakabakura mu migenzo ya Kiyahudi bakabazana mu munsi w'impongano Mose na Eliya. Avyandika ko hejuru. No mu gatabo ahariko ibyo yanditse ko ngaha. Reka turabe muri iki gitabo umunsi mukuru w'inzamba ibyo hatubwira.
kugira ngo tube tubifise ngaha. Nabyo nyene ibyo yanditse ko umunsi mukuru w'inzamba. Hinge turabe hano muri ubu butumwa. Kuko murabona we niwe yokwiyerekanye, niwe yokwivuze. Arabivuga ngaha ati we nyene ubwiwe. Ngibi biri hano ku rupapuro 48, urupapuro 48 muri ubu butumwa. Mu gice cy'amajyaruguru guhera ku rupapuro rwa 47 murabe. Aha niho havuga ati orara Mose na Eliya bategezwa guhamagarira abantu muri yubile ya Pentekoti kugeza n'ubu uwo munsi mukuru uracaba, canke wobaye kugeza muri iyi saha. Arandika ko ngaha ngo Mose na Eliya barahamagarira abantu muri yubile. Rero umunsi mukuru w'inzamba utegerezwa kumenyekana, kandi uri ngaha muri Malaki 4. Uyu uri ngaha ntufitaniye isano n'uwo wundi, nta sano na rimwe bifitaniye na gato. Aharandika ko ngo Eliya wa 4 ntafitaniye isano na Isirayeli, kuko muri icyo gihe hari hakiri mu kiringo cy'ubuntu. Rero ntiyari afitaniye isano na Isirayeli. Ngaha catangura rero uwo murongo nasomye mu gitabo c'imirongo. Rero tubandanye dusoma hano urupapuro 38 aho twari twagejeje gukorera igikorwa Imana cyangwa kugerageza gukorera umurimo Imana bitari mu bugombe bwayo. Arabandanya avuga ati mwitegereze, Imana yarasezeranye mu ijambo ryayo ko yo caguye umugeni wayo cyo kimwe nko mu buryo bw'inkomoko nk'uko yo yacaguye umukwe. Yo yarabivuze imbere y'igihe biciye mu bavugishwa, kandi yararungitse umuvugishwa kumwerekana. Umuvugishwa ahagaze ku nkengera ya Yorodani yaravuze ati nguyu hano. Bo baramubariye, no kuvuga ni Yohana yari karavuga ati nguyu hano. Bo baramubariye bati mbega uri Mesiya cyangwa nturiwe? Aravuga ati oya, Jesi ndi Mesiya. Batutegezwa ko uri Mesiya, atari ko Jesi ndiwe, ariko ari hagati muri mwebwe. Kandi sinkwiye no gufundurira utugozi tw'inkweto ziwe. Niyaza wenyine azo kwivuga yimenyekanisha. Aracapura inyenyeri ya Dawidi buryo. Nimurabe ku rupapuro rwa 59 mu gitabo c'imirongo. Aha haratwereka byongeye ikintu ngirakamaro cyane ku murongo 519, aha tubwira hati muri Malaki kigabane cya 4. Ndiro mwibuke hariya yabaye Yohana, niwe imwemu y'ubukozi bwa Eliya bwari burimo mu kugaragara kwabwo kugira gatatu, kandi uwo yabaye integuza y'ukuza kwa mbere k'umwami. Aha naho rero ubu naho we agerageje kwerekana Eliya wa 4 nawe. Aravuga ati muri Malaki kigabane cya 4 no mu Byahishuwe ikigabane cya 3 haratubwira ko azoba ari ngaha mu minsi y'iherezo. Wa wundi nyene azohagarara ahantu mu gihengeri ariko mwe n'abantu mu kumutoyo w'Imana izomuhazoza mu minsi y'iherezo. Imana yarabivuze, we azoba ikimenyetso kuri iki gihugu cy'abanyamahanga abigihe cyabo kitagisigaye ukundi. Kandi mwibuke niyagaragara igihe kiregereje, dusenge ngo Imana imurungike. Igihe kirashitse, ubwo nyene ubukozi bwiwe bumaze kurangira, Mesiya yaciye yiyerekana wenyine ubwiwe. Rero aha yari karavuga igihe ubukozi bwa Yohana bwari burangiye, Mesiya Yesu yaciye yiyerekana wenyine ubwiwe arivuga. Ubu naho agira tubwire ku nteguza igira kabiri, no kuvuga integuza ya mbere yabaye Yohana, integuza ya kabiri nayo yabaye Revera William Branham. Ariwe mwemu yera yari karakoreramwe ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kugira 4. Aravuga ati ubwo nyene uwo muntu azoza mu minsi y'iherezo niyamara kurangiza ubukozi bwiwe, Mesiya rero azoca yiyerekana wenyine ubwiwe. Arandika ko ngaha hepfo ya Mesiya arandika ko ngo umusigwa niyarangiza ubukozi bwiwe, Mesiya azoca seruka, azokwiyerekana yivuge wenyine ubwiwe.
rero murabona we yaramaze kurangiza ubukozi bwiwe, kandi yaravuze ati kumbure jewe nzopfa, sinzopfa mpitanywe n'ubusaza uwo atarashika ngaha. ati aravuga ati kandi naho ntobikora ibyo kumwerekana jewe, ubu butumwa rero buzokwerekana Yesu Kristo mu isi. wewe akiri mu mubiri we ufadika ntiyagize amahirwe yo gutuma urutoke ngo yerekane uwo yariko arategurira inzira, byoroshye cyane gutyo. ariko ego yari yaramaze kuvuga ingene we yomwerekanye, akerekanwa n'ubutumwa bwiwe, kuko intumwa n'ubutumwa biba ari cyo kimwe. rero Imana yaramuhaye umugisha wo gushobora gusiga bwiye abantu ibyo yaboneye muri rya yerekwa, ibyo yabonye nk'ibyo nyine Yohana nawe yabonye mu kuza kwa mbere k'umwami, igihe yariko arategurira inzira kuza kwa mbere k'umwami, igihe yabona mpwemu yera amanuka afite ishusho nk'iy'inuma akururukira ku wateguriwe inzira. nawe nyine rero iyo nteguza yo kuza kwa kabiri k'umwami, nawe yarabonye inkingi y'umuriro yorurukira kuri ubu bukozi. murabona, nicyo gituma yavuga ko vyobaye bibangikanye muri vyose, kandi yarasize abwiye ihanga abantu ngo nubukozi ubuhe, kuko nubukozi Imana yobaye iriko irakorera mu mukozi w'Imana wo mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma. ategezwa kuba ari umwe aba yavutse ari mu ubwo bukozi bwo kuba ari umuvugishwa, afise integerabwenge zibiri zikorera rimwe, kugira ngo Imana rero ikorere muri we ubukozi bwa Yesu, bwa Mose no bwa Eliya, umukozi w'Imana wo mw'ishengero ry'Umwami. rero aravuga ko iyo ntumwa, uwo mukozi w'Imana atahira ubwo butunzi, icyo kirezi, ubwo butunzi araheza akajyana umugisha ukomeye cyane, hamwe n'ihanga byongeye ryobaye ririko riramwakira naryo ryoronsa ubwo butunzi, uwo mugisha. niyo ushobora kuba ari umuntu yovuga ati ndiko ndabona ngaha ko ashobora kuba ari uwacunguwe, rero numvise akantu k'ubukanye canke maze agahende mu butumwa, canke ndabumazemo imyaka myinshi guhera nkiri muto, canke navukiye mu butumwa, canke ibi canke biriya, ati canke ndafise ubumenyi guhera mu butumwa bwa mwene Data Branham kuko niho narindi kuva hariya. ivyo nta na kimwe bimumarira uwo muntu ataba yari watumwe n'Imana, yatoranijwe guhera isi itararemwa, kuko si umuntu siwe yigira umuvugishwa, ahubwo ni Imana iba yaravuze ko mu bukozi kanaka bw'umuvugishwa, ni ukuvuga umwana w'Imana yacunguwe, ko ari we yovukiye hagati mu ishengero, akavuka afite integerabwenge zibiri zikorera rimwe, kandi mu gihe rero cyagenywe n'Imana, inyuma yo kuba yaramaze kuvuka agakura, agaca mu rugendo kanaka, akamara gushika mu ntambuko, aho twavuga ngo aho Imana yohejeje ikaktiva, ikatsa, igafyonda iyo buto muri uwo muntu, muri icyo gikoresho gisanzwe kirimo vyose, birimo mu buryo bw'amakode. Imana rero igatangura gukuramo ayo makode muri iyo nteguro yose isanzwe iri mu ico gikoresho. rero aravuga ati, arandika ko hejuru ngaha ngo Mesiya azoza, ndi ku rupapuro rwa 59 ku 519 ngo Mesiya azocaza, avyandika ko hejuru. yongeye arandika ngo arahagarara mu gihengeri, umuvugishwa bingana ikimenyetso. ni murabara bananya avuga hano, tugarutse mu butumwa bwita ngo gukorera igikorwa Imana cyangwa kugerageza kuyikorera igikorwa bidahwanye n'ubugombe bwayo. Rupapuro rwa 38 harabandanya havuga hati, kandi uyu munsi ari hagati muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera, ariko arigaragaza wenyine ubwiwe cyane, yongera yigaragaza cyane, ashika mu ishengero ry'iwe agimenyesha, kuko we n'umugeni wiwe, umugeni n'umukwe bazoba cyo kimwe, ariko arimenyekanisha wenyine ubwiwe. kandi umunsi umwe mwebwe muzobona wa wundi nyene mwagiye muri yumvamo mu mutima wanyu, muzobona kwiyerekana kwiwe, azoza aho yishushanyiriza hagati muri mwebwe. azoza gukora iki? Kwishushanyiriza, kwigaragariza hagati muri mwebwe. icyo gituma yavuze mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro 134 muri iyi version iki cyanditswe mu Kiespanyol, aho yatubwiye ati, mwebwe mumenye neza igihe uyu mpwemu yera dufise mu uyu mwanya hazogeraho yambara umubiri wari hagati muri twebwe mwaka kanya nyene. murabona aha yari karavuga ati, uri hagati muri twebwe ari nka mpwemu yera. aratubwira ati, aha ntavuga ati mu muntu wa Yesu Kristo, kuko mpwemu yera yari hagati mu ishengero. ngaha naho aravuga ati,
ubu rero ngaha bivuga mu buryo bufoboye cyane, aravuga ati uwari hagati muri twebwe mwaka kanya mu buryo bwa mpwemu yera niyamara kugera aho yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, nuko rero twebwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. uwo we avuga ngaha ati yari hagati, atari hagati muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera. murabona mu gitabo cy'Amatanijwe yarabihishuye. ngaha rero yarafukuye ikindi kintu gikomeye cyane ku bw'ishengero mugeni, kuko aha yari yamaze kuba arerekana mpwemu yera yoba yahari ku iherezo ry'igihe yambaye umubiri mu mubiri w'umuntu, atari hagati mu ishengero, ahubwo yambaye umubiri mu muntu wa Yesu Kristo. hariya we yari akiri ko aragaragara mu buryo bwa mpwemu yera, ariko kuba agaragariye mu muntu wa Yesu Kristo, ivyo vyohwanye n'igihe cy'iherezo. nuko rero twebwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. arabananya avuga hano aho twari twagejeje mw'ubu butumwa gukorera igikorwa Imana hanze y'ubugombe bwayo. aravuga ati mwebwe uwo mwagiye murumva mu mitima yanyu, muzobona ukwiyerekana kwibazo kwiyerekana hagati muri mwebwe. rero mwebwe nawe muba umwe, kandi mwebwe mwarungishijwe ubumwe nawe n'ijambo, kandi ijambo ryahozeho kuva mu inkomoko rizogaruka mu nkomoko ariryo ari Imana. kuri uwo munsi mwebwe muzomenya ko ndi muri data, data nawe ari muri jewe, nanjye ndi muri mwebwe, namwe muri jewe. aleluya. aha niho turi. aleluya. ndanezerejwe no kumubona we yigaragarije hagati muri twebwe, no kubona ko we yabisezeranye biciye mu ijambo, atari biciye mu bigumbagumba by'umuntu kanaka aririmba simbagurika atamba, ahubwo biciye mu ijambo ryiwe. umuntu we ariko arimenyekanisha wenyine ubwiwe. ivyo nivyo we rero yobaye ariko arakora ni muri iki gihe. ku rupapuro rwa 97 mu gitabo cy'imirongo, umurongo 838 nos dice, haratubwira hati, y especialmente en ese párrafo na cyane cyane kuri uyu murongo hepfo aravuga ati, ati na cyane cyane muri iri joro aho icyo kimatanijwe kiza imbere yanyu. arandika ko ngo ukuza kwa kabiri k'umwami bingana ikimatanijwe kigira indwi. igihe icyo kimatanijwe kiza imbere yanyu, ni ukuvuga igihe ukuza kwa kabiri k'umwami kuba kwashikirijwe imbere yanyu, niko yari karabivuga ngaha. murabona, nimugerageze gusa kubitangira insiguro zanyu, mushoboye kubitahura. uko niko kwagukwegwa kwa gatatu. ikimatanijwe cy'indwi no gukwegwa kwa gatatu, ni ukuvuga ikimatanijwe cy'indwi ni ukugaragara k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe muri iki gikoresho. nimwabona uwo muvugishwa n'Imana ntumwa, ibyo si byo mbega we yavuze muri ya majambo yadusigira muri ya audio, aho yavuga ati mwebwe nimwabona uwo muvugishwa n'Imana ntumwa w'ikimatanijwe cy'indwi, muzaba muri ko murabona ukuza k'umwami azananye na Mose na Eliya, ariko arashyitsa ubuvugishwa bwo mu gukwegwa kwa gatatu mw'iyerekwa ry'ihema rinini katedrali. mbega ni iki Imana iriko irakora uyu munsi? iriko irashyitsa ubwo buvugishwa, aho vyavuzwe ko hobaye hariho inyigisho zo mu ihema. turi rero muri iyo ntambuko, murabona iyi nyigisho yo kuvugwa k'ubutumwa, kuko yarabonye kuvugwa k'ubutumwa, rero hategezwa kubera kuvuga ubutumwa. kandi we ngaho rero we yariko aratubarira muri ya mirongo ariyo wenyene yanditse ati, nimwabona uwo muvugishwa n'Imana ntumwa w'ikimatanijwe cy'indwi. aha rero twasomye ngo icyo kimatanijwe cy'indwi nicyaza imbere yanyu. icyo kimatanijwe ni igikirere ukuza kwa kabiri k'umwami. nimurabe ingene vyoroshe, ingene Imana ishitse ijambo ryayo, isezerano ryayo mu buryo buciye bugufi. babiri bariko bavuga bimwe, Eliya wa kane hariya, ngaha naho Dr. William Toto Santiago nabo nyine ariko arabitubwira. wa mumarayika ariko arazana amakuru mashasha. aha yaraduhaye amakuru ateye akomeye cyane, harimo n'ibintu vy'idonido ngirakamaro cyane. kandi we yaravuze ati, nicyaza imbere yanyu, nimuze mugerageze kubitangira insiguro zanyu. nimujye mu byo kubitangira insiguro zanyu cyangwa gushiramwo rezonema ati, mbega ibi bintu vyoshoboka gute? ati ntibishoboka. ati rero ndabira aje kuvuga ngo ni ugushyitswa kw'ikimatanijwe cy'indwi vyoshoboka gute? nimugerageze kubitangira insiguro ryanyu, muvyizere. ni ukuri Imana izobafasha kugira ngo muheze mu bitahure. utizeye ntuzoshobora gutahura.
ngaha mu gitabo cy'imirongo arandikamo ngo ikimataniro cy'indwi ni ugukwegwa kwa gatatu. Hejuru arandika ko nta buryo bubaho bwo gushobora kumubona we ikimataniro cy'indwi, ariko azoza imbere yanyu. Nibyo avuga ngaha mw'iyi mirongo yasomye. Arabananya avuga ngaha ataho rero muzokongera kumbona bundi bushasha. Ndabakunda cyane, Imana ibahezagire. Ni kubera iki avuga kwaho twohejeje tugasubira kumubona? Kuko inyuma y'ubwo bukozi bwo kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe, we yoba yari karakora ko gutegura ishengero mugeni ari ukwizera ko kuzamugwa. Inyuma y'aho rero bazoheza bazuke abamaze kuva mu mibiri, aho rero tuzoheza tumubone. Murabona ingene byose bibyoroshe. Arabanenya avuga ati murabona igihe bo bazana, mwibuke ko abapfuye cyangwa abera bazokumva ijwi ry'umwana w'umuntu, bazoheza bace bikangura. Ubu barindiriye twebwe, kandi ntibazozuka, nta n'umwe azozuka hatabanje kumvikana ijwi ry'umwana w'umuntu, hatabanje kuba kugaragara ko ikimataniro cy'indwi kiriko kiravuga ngo habizuka. Igihe bo bazana bakubaka ingoro, ndi mu butumwa bundi bushasha gukorera igikorwa Imana, gukorera umurimo Imana hanze y'ubugombe bwayo, cyangwa kugerageza gukorera igikorwa Imana. Mwibuke 18 z'ukwindwi mu 65 niho bwavuzwe. Nimurabe igihe bo bazana bakubaka ingoro bagashiraho isanduku imbere muri yo, Imana yarahururukiye mu nkingi y'umuriro. Amen. Mu gihe Dawidi yariko aratamba asimbagurika, igihe abaririmbyi bose n'abaherezi bariko baravuza urwamo, bari hanze y'ubugombe bw'Imana. Ariko igihe Imana yerekana isanduku n'ikibanza cyayo naho itegerezwa kubiri, igihe Imana yakora iki? Igihe yerekana isanduku y'isezerano, kandi isanduku ni ijambo. Isanduku ni Kristo umusigwa, ni irivuga, ni ijambo, ni kibanza cyayo. Ikibanza cyayo mbere yuko bo bashira isanduku ngaho, ahacaca kuri ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakwegwagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Hejuru yaranditse ko ngo inkingi y'umuriro ahe n'amaji bubamfu. Mbere yuko bo bashira isanduku ngaho, inkingi y'umuriro yari yamaze kuba iri kiratera igana muri ico kibanza, neza ku mababa y'abakerubi, neza inyuma y'ikibanza cy'ahera cyane. Arandika ko hepfo ngo isanduku y'isezerano bingana ijambo ry'ibuye rikomeza imfuruka. Ikibanza cy'ahera cyane bingana igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Abakerubi babiri bingana Mose na Eliya. Reka nsubiremo kubisoma. Isanduku y'isezerano bingana ijambo ry'ibuye rikomeza imfuruka. Ikibanza cy'ahera cyane bingana igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Abakerubi babiri bingana Mose na Eliya. Mu kibanza cyo kuruhukiramwo aravuga ati neza ku mababa y'abakerubi, kandi neza inyuma y'ikibanza cy'ahera cyane, mu kibanza cyo kuruhukiramwo cy'inkingi y'umuriro. Rero ndibuka igihe kimwe aho Yesu yavuze ko atari afise naho gukika umusaya. Reka turabaho biri icyo gice. Matayo mutagatifu, hinge turabe. Matayo 8:19. Nimurabe haravuga hati haza umunyabwenge w'ibyanditswe aramubwira ati mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati mbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira aho arambika umusaya. Giro nimurabe ivyo we yariko aratubwira ngaha. Muri kiriya gihe cyo gusobekerana kw'ibiringo, aho twari ko turava mu kibanza cyo hanze tuja mu kibanza cyo hanze tuja mu kibanza cy'ahera, nticyari bwabe ikibanza cyo kuruhukiramo c'Imana, aho twabisomye mu ntango ko hari ku munsi w'indwi niho yo yaruhutse.
icyo cyari ikiringo kigira indwi, ikiringo cy'ubwami, kandi ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi w'indwi w'ikimpumbi, ariyo nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi, aho hazoba ikiruhuko, hazoba amahoro, umunezero. Rero mwibuke ko aho hazoba hariko haraba kuganzisha inkoni y'icyuma, ariko nimurabe mu mubiri wawe ubwiza atambibe, ariko ngaho byarerekaniwe hariya umunsi w'ikiruhuko, aho yoyo yaruhutse hariya mu nkomoko ku munsi ugira indwi, umunsi w'indwi rero w'ikimpumbi, ariyo yanganzi y'ubwiza y'imyaka igihumbi, aho hazoba ico kiruhuko, kuruhuka. Nimurabe we rero mu kiringo cy'ubuntu mu kibanza cy'ahera ntiyagize icyo kiruhuko, kandi mu mpwemu, kuko umubiri w'ikiremwa muntu ugizwe n'ibintu bitatu: ubugingo, impwemu n'umubiri. Murabona, ntihabayeho uburuhuko mu kibanza cyo hanze, ntihaba ikiruhuko mu kibanza cy'ahera, impwemu, ariko gome ariko araronka uburuhukiro mu bugingo bwa buri watoranijwe n'Imana, kandi ibyo bihwana n'ikibanza cyahera cyane mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ikiringo cy'ubwami, aho wewe gome arafise aho arambika umusaya, gome arafise aho aruhukira muri mwebwe, mu bugingo bwanyu n'ubwanje. Arabandanya avuga ati, kandi icyubahiro cy'Imana niho cyari kiri, ku buryo abaherezi batongeye gusubira kubona ingene bokora igikorwa cyabo. Iburyo arandika ko mu nkingi y'umuriro acapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Amen. Azohumisha amaso y'abanyateologiya bose niyo yaza kubw'umugeni wiwe. Ego menyene azohumisha amaso ya buri munyateologiya, kuko yoje mu buryo buciye bugufi cyane, ku buryo umuntu atabaye maso byo umucitse bikamurengana. Nyirabivuze mu butumwa bw'isonga Imana mu buryo buciye bugufi mu gitabo cy'Imatanijwe biriyo ku rupapuro rwa 17. Umugeni azojanwa mu gicugu nk'uko vyabaye kuri bo. Abibijojo ntibazona mubona agiye. Imana ihabwa icubahiro. Imana yarasezeranye ko yo yosohoye umugeni wayo hanze, niko nyene yobikoze. Hobayeho urubuto, hakabaho n'umuco mu gihe cyo kumugoroba. Yokoze ibyo bintu neza neza nko mu buryo bw'inkomoko, nk'uko yo yabitegekanije mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, kandi si biciye mu madini. Ntivyobaye biciye mw'iyi mikorere, amasisteme yacu turiko turakoresha muri iyi minsi. Ikintu kimwe ubwenge turiko turateza no rupfu, dutuma utuburungu dutatu. Abantu bararamvura amaboko yabo, ariko bakicwa n'ibyo nyene, kuko nka bya bindi nyene byaba kuri ba bahungu ba Aroni, aribo bagiye mu byo gutanga ikimazi cy'umuriro urahuwa handi, kandi ibyo si umwami yari yabitegetse. Bo rero bitayemwo ngaho, binjiranye umuriro kuwa handi. Bivugwa ko we namba atigeze abibategeka, bibabwira. Nimurabe mu Balewi ikigabane cya 16 umurongo wa mbere haravuga hati, uhoraho abarira Mose hanyuma yo gupfa kwa ba bana ba Aroni bombi, hamwe bigira hafi imbere y'Uhoraho bakagwaho. Murabona, barahegereye, baramvuye amaboko yabo. Nimurabe, ibyo ni nabyo nyene byabaye mu itanguriro, kuko mu kigabane cya 3 umurongo wa 22 haravuga hati, Uhoraho Imana aravuga ate uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko. Bakoze iki? Bariko baratuma amaboko yabo, baramvura amaboko, bayaganisha mu kibanza cy'ahera cyane. Murabona? None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti cy'ubugingo akajya, akazokwamaho ibihe bidashira. Ariko umuntu yari kuba mu buho ibihe bidashira, ari mu mibereho yo kuba aguye. Aravuga ati,
nicyo cyatumye uhoraho imana amukura muri iryo tongo ryo muri edeni ngo ajye kurima ivu yakuwemwo, nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri edeni ahashyira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo, arandikaho ngo igiti cy'ubugingo ibubamfu, no ku murongo wa 22 arandikaho ngo igiti cy'ubugingo. Rero murabona aha aho hari abakerubi. Reka rero byongeye turabe no ngaha mu kigabane cya 29 cyangwa cya 30, inge turabe hano mu kuvayo aho we yatubwiye mbere y'uko dukomeza mu kigabane cya 2 muri 16 mu Balewi, we yari yarabivuze mu kuvayo 30 umurongo, inge turabe guhera ku murongo wa mbere, nimurabe hari ko aratangwa ingingo ngenderwa ko zose ngaho. Umurongo w'indwi haravuga hati Aroni azahore acosereza ko imibavu y'ibintu bimoga, aza yose uko bukeye mu gitondo agiye gutunganya ya matara, no ku mugoroba Aroni uko agiye kudomeka ayo matara aza yose ibe imibavu yo koswa y'intava imbere yanjye, uko ibihe by'urungano rwanyu bizogenda bikurikirana. Nimuze mucosereze ko imibavu itemewe, cyangwa ngo mucosereze ko ikimazi, cyangwa ngo mushyire kwishikanwa gifu, cyangwa ngo mukibyagize kwishikanwa ry'ibiturire. Aroni azahongera icyo gicaniro rimwe gusa mu mwaka, amaraso y'ikimazi cy'impongano yitangirwa ibyaha aza yakoze ku mahembe yacu abe ariho akibera impongano rimwe gusa mu mwaka. Yavuze ko byari gukorwa rimwe gusa mu mwaka, kuko aravuga ati umurongo wa 12 aravuga ati ikigabane cya 16 mu Balewi, umurongo wa 2 porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde? Haravuga hati sobre el propiciatorio. Ahí dibujo una estrella. Uhoraho abarira Mose ati barira rero ni mukugwa wawe yoye kwama yinjira igihe yigombeye cyose. Yari yamubwiye ko atokwinjira igihe yigombeye cyose. Rero ngaha abahungu ba Aroni bo bararamvuye amaboko yabo barasumbukira. Ubwo rero rwabaye urupfu ku bana ba Aroni, ari byo muri iki gihe. Ibyo bishushanya urupfu rwo mu buryo bw'impwemu byongeye, hanyuma naho abantu bakazopfa mu buryo bufatika. Umuntu ushobora kubandanya ari karabahu atishwe n'ubusaza cyangwa ingwara, rero kazopfa mu mubabaro mwinshi. Ariko ubwa mbere habanza kuba urupfu rwo mu buryo bw'impwemu, kubwo kuramvura amaboko ngo umuntu ashikane imibavu, umuriro ukuwa handi, insiguro zitanzwe n'umuntu ku giti ciwe akazishira mu kibanza cyahera cyane, mu gihe umuntu umwe rudenda ari wakorera ngaha. Rero arabananya avuga hano mu butumwa bwiswe ngo urugendo rw'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, nibwo twatanguye gusomamo muri ubu butumwa. Aravuga ati, arabananya avuga imbere gato ati, rero turashobora kubona ko ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya ko bwobaye bundi bushasha buri hehe? Buri aho bwari buri mu itanguriro. None niho bwari buri mu ntango? Nimurabe mu itabernakulo y'Imana, ariko mu gice gishasha cy'itabernakulo y'Imana. Ubu rero itabernakulo y'Imana ni ishengero ryayo mu gice cy'ikibanza cyahera cyane. Reka tubandanye ngaha turondere igitabo cy'ibihe by'ishengero, igitabo cy'ibihe by'ishengero kidasubiwemwo.
arabananya avuga cyangwa reka turangize uyu murongo. haravuga ati rero turashobora kubona ko ubukozi bwa Mose na Eliya ubundi bushyashya bwobaye buri hehe aho bwari buri mu ntango mu itaberenakuro y'Imana, ariko mu gice gishyashya cy'itaberenakuro y'Imana namba ubwa mbere ntibwari bwarigeze buba ngaho mu ngoro y'Imana. ubukozi bwa Mose na Eliya namba ntibwari bwarigeze buba buhari mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana mu mubiri w'ibanga w'abizera mu kibanza cyahera cyane. iki ni igice gishasha, iki ni igice gishasha cy'iyo taberenakuro y'Imana aho hogaragariye ubwo bukozi bwa Mose na Eliya. mu gitabo cy'ibihe by'ishengero kidasubiwemwo mu gatabo gato ni ku rupapuro rwa 27 ngaha mu gitabo. reka turabe urupapuro bihwanye kugira ngo nagwo nyine mube murufise ngaho. nari nifuza ko nohabazana niho atangurira. aho ni ku rupapuro rw'513 canke na 513 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero kidasubiwemwo. reka rero tuhasome ngaha mu gatabo ku rupapuro rwa 27 ibyahishura Yohana igice cya 4 igice cya mbere cy'ubwo butumwa. aravuga ati nari nifuza ko nobazanira ikindi kintu. inyuma y'uko Yesu yari yamaze gupfa agahambwa muri Yohana mutagatifu 21:20, abantu bamwe banegura baciye babitangura muri iriya minsi ya kera. ubu naho mu gihe turi mu bisigaye mwibi, reka tubitangire umuco muri Yohana 20:21. Yesu yari yahuye n'abigishwa biwe abagaburira amafi n'imitsima, bo bariko baraduga umusozi. Yohana yegamira ku gikiriza ciwe, Petero acarabaza ati nibiki bizaba kuri uyo mugabo? Yesu yarakunda Yohana. murabona uwo yari wa mwigishwa akunzwe, kandi Yohana ashushanya intumwa ya nyuma. Yohana ashushanya yaba intumwa ya nyuma, vyongeye agashushanya n'ishengero mugeni ariryo naryo nyene we ararikunda. ariko murabona ko iyo ntumwa iyo we akunda niyo ntumwa ku iherezo ry'igihe yobaye iri hagati mu ishengero ry'iwe nk'umukundwa w'Imana, nk'uko byagenze kuri Dawidi. bose niho bari bambaye neza baberewe. aravuga ati ntitwicara ngaha ngo dufungure uwa nyuma atabanje kugaragara. inde? umukundwa uwo kumbureye. reka tuvuge ngo ntibana bimuharuramwo muri ivyo, yari ari nk'ahariya kure, ariko uwo niwe yari umukundwa w'Imana, ukunzwe n'Imana. nico kimwe no ngaha mu gihe cya Yesu hariho ukunzwe, umukundwa, kuko buri ntumwa murabona buri gihe haba hariho umuntu nka Eliya. nimurabe hariya Eliya yari afise Elisa ariwe yamusubiriye mu gishingo. Mose nimurabe yari afise ubukunzwe Yosuwa. Yesu yari afise ubukunzwe Yohana. murabona Eliya Elisa umukundwa. ngaha naho nyene intumwa ya nyuma ikundwa niyabanje imbere yayo. twoshobora kuvuga ngo Dr. William Soto yakunda cyane, hariho umuntu yakunda cyane. nimurabe yarabivuze mu majambo amwe. rero uwo ari we wese abaye ari wari uwo muntu yoba yari yitwa nk'uko yobisoma. rero umuntu ategerezwa gusoma ibimwerekeye bimuvugwa ko kuri uwo munsi nyene 13 z'ukumunani mu 2017 yaravuze ati miyabaga misore muri ko murakorera Kristo, niwe umwe rudenda abafitiye ubugingo buhoraho, anabumfitiye nanje. Imana ibahezagire mwese mu ntambwe zanyu zose, intsinzi irazigamwe. Benji, Imana buri gihe yama ibandanye guhezagira, intsinzi irazigamwe. ndagukunda cyane. aya n'amajambo meza cyane, nk'ayo wa mumarika mukuru yabariye Daniyeli, aturakunzwe cyane mu ijuru. none nimurabe
Luego, más adelante, hanyuma ahí también ngaha byongeye sigue escribiendo, arabandanya yandika la victoria está ati asegurada. intsinzi irazigamwe. Adelante, bandanya adelante, bandanya joven, miyabaga abana bato n'abakuze, adelante, mukomeze mujya adelante, imbere, adelante. bandanya mujya imbere, mujya Estamos en imbere. la tercera Turi mu etapa. gukwegwa kwa Adelante, gatatu, adelante. mubandanye mujya imbere. Dios les bendiga Imana y les ibahezagire guarde kandi y utilice barinde grandemente kandi en su bakoreshe obra. cyane mu gikorwa cyayo. Ahí se vaya Benji directo. aha rero agira mbwire nyene Benji, anganisha en esta tercera ati etapa, Benji muku está gukwegwa kwa prometida para la gatatu iglesia kwasezeraniwe en este ishengero tiempo muri iki gihe cya Dios nyuma. te bendiga y te Imana guarde, iziguhezagire Benji. ikurindi kuzigame Y a Benji. todos los que me escuchan en Namwe Puerto mwese Rico y en munyumva muri diferentes Puerto países. Rico no mu bihugu Adelante, bitandukanye, mubandanye mujya adelante, imbere, mukomeze adelante. mujya imbere. Agradezco mucho a todos Ndabashimiye el cyane trabajo mwese en kuba la gran igikorwa carpa mukora ku catedral. ihema nini Pero katedrali. Rero murabona Como cuando él ingene les habla así, igihe we amubwira nk'uko mu bihe mu myanya itandukanye Imana ibwira abavugishwa bayo ikababwira. te amo, y le dice al pueblo, los amo. Umuvugishwa abwira abantu uti ndabakunda. Ibyo ni iby'umunezero n'akanyamuneza, haba ku muntu ku giti cyiwe no ku mugwi muri rusange, kuko twese turabakunzwe cyane mu Por eso ijuru. yo a cada rato Nicyo les digo, gituma gihe buri los kanya amo ndababarira nti mucho, ndabakunda porque es cyane, un amor kuko eterno, ni urukundo ruhoraho sin barreras, rutagira sin imbibe, limitación, rutagira porque estamos inzitizi, en la kuko etapa turi mu ntambwe del amor mu gihe divino. cy'urukundo rw'Imana. Ahora rápido allí, Rero ubwo nyine ngaha se ponen yaciye celosos los discípulos, miren, baciye bagira ishari porque siempre abigishwa, el celo kuko nimurabe buri gihe harabaho ishari, rya shari religioso, ryo mu by'iyobokamana. y cuando Kandi ocurre eso, iyo ibyo bibaye, si la persona no está umuntu consciente, atabaye azirikana puede caer arashobora ya en un celo no kugwa enfermizo, mu ishari que es rirenze malo, urwanko, un celo religioso ari ryo bibi, enfermizo, ishari ryo mu by'iyobokamana rirenze urugero. Uwo muntu agaca atangura gutera igitero umusigwa w'Imana, umukundwa w'Imana. le preguntan allí, ¿qué sucede Baramubaza a este bati hombre? mbega niki kizoba kuri Jesús wowe? amaba a Juan. Yesu yarakunda No, y Yohana los amaba a todos. mbere kandi yarabakunda Pero era bose, ariko como más querendón. ni nko twavuga ngo yari we mbone y'ijisho ryiwe. Era un hombre Yohana de amor. yari umuntu afite urukundo Y él dijo, akunzwe. ¿Qué le sucederá Yaramubajije a este ati hombre? uwo ¿Cuál nibiki será bizomubako, su condición? bizomugendera Le gute? diciendo, Yari ¿cuál va a Petero ser ariko su arabaza futuro? ati kazuza Y kiwe Jesús le dijo, bizogenda gute? ¿qué a Yesu ti aramubarira se ati queda wowe hasta que yo bigutwaye venga? iki niyagumaho kugeza Hasta que yo ngarutse, retorne. kugeza ngarutse? ¿Qué es? Ibiki? Y los discípulos cometieron un Abigishwa error. baca barakora Ellos ikosa, dijeron que Jesús batangura dijo kuvugavuga que él ngo iba a Yesu vivir yavuze ko hasta Yohana la azobaho kugeza ku kuza kwa Yesu. A la izquierda Ibubamfu escribe, arandika ko ngo Juan es igual. Yohana bingana La novia umugeni quedó hasta- yagumyeho hasta que él kugeza vino we en su aje reino. mu bwami ¿Dónde? bwiwe. Hehe, En la dispensación mu del kiringo reino, cy'ubwami es la dispensación ni ikiringo que él aparecería cyo we en su yogaragariyemwo mu segunda kuza venida. kwe kwa kabiri. Juan es igual. Yohana bingana Entre paréntesis, hagati la y'utuzitizo umugeni, Cierre paréntesis, hagati y'utuzitizo quedó hasta que él yagumyeho vino en su kugeza reino. agarutse mu bwami bwiwe. Esa es la novia. Ni umugeni muri iki gihe cya nyuma yari arindiriye ukuza kwiwe. Pero Jesús no Ariko cometió error alguno. Yesu ntiyigeze akora ikosa na rimwe. aha nyine mu byahishuwe Yohana ikigabane cya 4, Kristo yarashikije ijambo ryiwe. We yarajyanye Yohana mudugana mu ijuru, arahaza aramuha imponjo y'ibyo bintu byose mu mwuzuro, icyubahiro. Él vio la escena con anticipación. Yohana yarabonye Él ibyo vio la bintu imbere escena por y'igihe, anticipado. yarabibona ingene bimeze imbere y'igihe. Murabona, we yarabibonye imbere y'igihe, yarabyeretswe, yabibonye neza nk'aho we yoba ariko arabaho ku isi. Araheza arabona ibihe byose by'ishengero biriko biraba, arabona no kuza k'umwami. Igitabo cyose cy'ibyahishuriwe Yohana arandika ku iburyo ngo Yohana yarabonye kuza k'umwami. Murabona ingene amasezerano yiwe atigera ananigwa. Rero kugeza n'ubu tuburungu dutatu, Yakobo we nti Yohana we oya, wari we wese wo muri bo asigaye, na Pawulo ntiyamwemereye kumubona. Yamubajije ati gute hamagumyeho kugeza ngarutse? Byaciye bituma bo bavuga ibyo. We rero yari yacaguye Yohana gusa, kandi yaramuzamuye aramudugana. Aha arabica k'umurongo akabica k'umuzingi, hepfo arandika ko ndagomba ko agumaho kugeza ngarutse. We yacaguye Yohana gusa aramuzamura, kandi yaramweretse ibyo bintu byose n'imbere y'igihe, imbere y'uko we apfa.
rero we yarabibayemo byose arabibona, yaramweretse ingene byari kuzogenda. Mwene data Padre, mbega ibyo bintu si gitangaza? Nimurabe, we yaramuzamuye ngaha nyene, biratangurira mu kigabane cya 4 umurongo wa 2 arabigaragaza. We yaramweretse ibintu byahozeho, biriho n'ibizoza. Yaramweretse ibihe by'ishengero, ukuza kw'abayahudi, ugusukwa kw'ibyago, arandika ko ibyago ibubamfu. Yaramweretse ukuzamurwa, ukugaruka ku yindi nshuro n'ikimpumbi, no mu rugo ruhoraho rw'abakijijwe biwe. Neza neza ariko arabibona nk'uko umenga ariko arabyiberamwo. We yarabibonye byose biriko biraba. We yaramudugije, araheza aramwereka ireresi yariko arerekana, yereka amwereka, yaramwemereye, arabona ibyo bintu byose vyerekanywe ingene bizoba bimeze. Lala, yaradugijwe, yarashikije isezerano ryiwe. Arandika ko ibubamfu ngo arayazamuwe ku byago hejuru, aracapura ko inyenyeri ya Dawidi ntoya kugira ngo navyo mube mubifise. Adugijwe, yaranditse ngo anyakuwe, yaradugijwe. Umwami yarashikije amasezerano y'uwo mu Vyahishuwe 4:2. Imbere y'urupfu rwiwe we yarabanje araduzwa mu buryo bwa mpwemu. Rero yarabonye neza neza ibintu nk'uko yari karabibamwo, yarabibonye byose vyerekanywe. Rero yarabibonye mwiyerekwa neza neza ibyari bigiye kuzoba n'ivyabereye ku isi guhera mu ico gihe gushitsa kukuza k'umwami Yesu. Yarabimwerekeye mwiyerekwa. Ibubamfu aracapura ko inyenyeri ya Dawidi. Nuko rero abigishwa canke utuburungu dutatu, nta numwe uwo ari we wese yari kuvuga ibyo. Yari yavuze ko azoza muri ico gihe. Yaravuze ati, wowe bigutwaye iki hamwe bishitse akagumaho kugeza ngarutse? Rero yaramudugije kandi yarahegije, aramwereka ibyo bintu. We yaramweretse ibyo bintu kandi yaramweretse ibyari kuzoba. Ibi neza neza ndabikunze. Arandika ibubamfu, wowe yarerekanye akarorero, yerekana ukuza kwiwe, gutanga imponjo, kwerekana ukuza kwiwe. Acapura inyenyeri ya Dawidi ku murongo ubanza ibubamfu. Nimurabe, reka turabe ibyo byari byo. Rero aravuga ati, ubwo nyene ncanjanwa muri mpemu, mbona intebe iteretswe, mbona intebe iteretswe mw'ijuru, kandi ku iyo ntebe hari uwarayivyagiye ko. Reka akanya gatoya tuje mu gitabo cy'ibimatanijwe mu kigabane canke ku rupapuro amajana 275, aha tubwira hati, turabonye byose ku bijyanye n'ibyo bimatanijwe bine. Ejo tuzohindukira tuve ku isi, turabaho Yohana yitegereje amaja hejuru, abona ubugingo buri munsi y'igicaniro gitanga ku kimazi. Hirya y'ejo mw'ijoro tuzobona igihano gica kigwa. Ibubamfu arandikaho ngo igihano. Rero sinzi icyo bisigura ibyo bimatanijwe bisigaye imbere yacu. Kumbure narabisomye gusa nk'uko namwe nyene mwamaze kubisoma. Kuw'Imana mw'ijoro hazoba hageze ko turaba agacerere kabayeho mu mwanya w'igihimba cy'isaha. We aho azobihishura, azobikora. Ndizigiye ko azobikora. Arandika ko Ibyahishuwe 19, arandika ko kandi amajya hejuru igihimba cy'isaha cy'agacerere. Mu kindi gitabo nimurabe ngaha harandika ko kuri uyu murongo iburyo harandika ko aracapura ibuye rikomeza imfuruka rito, akandika ko ngo agacerere n'igihimba cy'isaha. arabana nyavuga ati twategerejwe guca ku byanditswe bitandukanye nk'ibyahishuwe 19 kugira ngo twerekane ko kuza kwa kabiri kuzozimanganya antikristo. Nicyo gituma twategerejwe kumera nk'abakase. Nicyo twategerejwe kubona imirongo itandukanye ijyanye n'ibyahishuwe 19 kugira ngo twerekane ko Kristo niyaza kwazozimanganya antikristo. Twarabonye kandi ibyahishuwe 10 kugira ngo twerekane ko umumarayika w'indwi kwazoba ari umuntu azoseruka muri iyi minsi ya nyuma asizwe n'Imana kugira ngo akore ubukozi nk'ubw'umuvugishwa Eliya yakoze, kuko
kuko twarabwiwe imbere y'igihe muri Maraki 4 kugira ngo hahishurwe ijambo ry'inkomoko ry'Imana kuri uru runganwe nk'uko vyakozwe wa wundi hariya kuri Yezebeli asanzwe. Rero umuntu nawe nimurabe ngaha n'iki gitabo cy'ubururu arandika ko hejuru y'uyo muntu arandika ko ngo men, no kuvuga umugabo. Rero uyu muntu azobikora kuri Yezebeli wo mu buryo bw'impwemu, amashengero yo y'amadini. Twategejwe kubona ibyahishuwe 10:1 kugira ngo ibyo tubibone na Maraki 4, Amosi 3:7. Eliya niwe yavugishijwe arandika ko uwa mbere n'uwa gatanu. Aha niho havuga ngo Eliya yaranditse ngo Eliya wa mbere na Eliya wa gatanu. Eliya niwe yavugishijwe aracira urubanza Yezebeli muri ruriya runganwe, aracapura ku inyenyeri ya Dawidi ahibubamfu. Kandi Eliya namba ntiyigeze apfa, yegome cyane ntiyapfuye. Yarongeye kugaragara nk'inyuma y'imyaka 800 ari ruhande ya Yesu Kristo ku musozi wo guhindurirwako. We ntiyapfuye. Rero turabona ko impwemu yiwe itegerezwa kuzosiga umugabo nk'uko biri mu isezerano ry'Imana mu minsi y'iherezo. Byarasezeranywe ko yokoze nk'ibyo nyene kuri Yezebeli wo mu buryo bw'impwemu mu gihe cya nyuma nk'uko yabikoze hariya kuri Yezebeli asanzwe. Nicyo gituma nashize mu idonido byinshi byo mu vyanditswe kugira ngo ndabigaragaze. Rero ntihashobora kubaho amakenga mu bwenge bwanyu. Nimba hari mu nyandikire byose birahurirana mu buryo butomoye kugeza ku gutikizwa ko umubiri wiwe ufadika utikijwe n'ibikoko vyamuriye. Hepfo ni muraba aravuga ati mwibuke tutaciye tugira ukwankana. Cyangwa umurongo ukurikira ati aravuga ati cyangwa reka tujye ku uyu murongo nyene ati mwibuke tudaciye tutanse umuntu n'umwe wo mwishira hamwe na rimwe, kuko Imana irafise abana muri systeme y'abakatolika, y'abametodiste, y'ababatiste, mwayo masysteme yose. Mbega ngaha hari bangahe baje bavuye mwayo masysteme igihe babona umuco mukiriza amaboko yanyu? Haracyari abantu hariya bameze nkamwe nyene, ariko ayo masysteme yica ni mwemu ya Antikristo ni batuma bagera aho batemera kuzokumviriza ukuri. Ni murabe ibyo arandika ububamfa amajya hejuru ngo impwemu wa Antikristo ntazobemerera ko bumva ukuri, ntabemerera ngo bumve ukuri. Ni ukuvuga akora ibyo ategezwa gukora byose kugira ngo iyo mpwemu ikora muri abo bantu ibyo itegezwa gukora byose kugira ngo ntibumvirize. Baba bo kwanka kuza mu bikorane cyangwa bakigumira muhiri wabo. Rero bagatangura kwizera ko muhiri wabo bashobora kuharongera byose, nka kume kwa babandi bagerageza kubikorera ku musozi wo guhindurirwa ko bagatangura kubaka insago imuhiri wabo. Ibyo nibibereye bategezwa gukorera mu kibanza cyategekanijwe n'Imana, aho mwe muyera ari karavugishiriza ishengero ryiwe. Ariko ibyo bitegezwa kubuko nyene kuko ni ikintu cyamaze kuba no mu bihe byarenganye, kandi kubera ko byose biba bibangikanye nko mu kuza kwa mbere, mu kuza kwa kabiri byobaye bibangikanye muri byose. Rero nibyo byongeye bitegerezwa kuba. Cyangwa baje bakagerageza gukora ibindi bintu no kwisamaza, bo bakwishiramo nk'amaekutere cyangwa bakazibira amatwi kugira ngo ntibumve. We iyo mpwemu ya Antikristo irakora ibishoboka byose kugira ngo umuntu ntiyemere kumviriza. Ariko umuntu ntashobora kuzibira amatwi ku Mana na kimwe. Umuntu wese akora ikosa agenewe gukora kugira ngo amenye yuko impwemu ya Antikristo ariyo imwankira kumviriza ukuri. Ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yokora kugira ngo ntiyumvirize icyo cyoba ari cyo cyose mw'ivyo navuze, hariho n'ibindi byinshi. Haba ari ukumviriza abandi bantu bariko baravuga nabi, ivyo bigatuma umuntu atabandanya yumviriza. No kuvuga hariho uburyo bwinshi bw'ingene mpwemu wa Antikristo akoresha kugira ngo ikiremwa muntu nticumvirize ijwi ry'Imana ukuri.
kandi mwibuke nk'uko twabiganishije ko mu rindi joro ibyo gushyirwa kw'ikimenyetso umuntu yumvise inzamba ya yubire akanka kwemera umwidegembyo wiwe baca bamujyana ahantu ku nkingi bagafata uruhindu bakamutobora ugutwi ni ku muntu yumviramwo, kandi kwizera kuzanwa no kumva. abantu batumvirije uku kwizera ntikokora ntiboronga ukwizera kuzanwa no kumva. hanyuma umuntu yumvise akanka umwidegembyo wiwe, rero aca ategereza gukorera shebuja wo mu idini ubuzima bwe bwose busigaye. amen. mbega umwami wacu usiga itangaza. reka dukomeze ngaha aho twari twagejeje ku rupapuro 514 ngaha. aha naho ni ku rupapuro rwa 28 mu gatabo gato. aravuga ati ubwo nyine bubakiye bajyanwa muri mwemu, yajyanwe muri mwemu abona intebe iteretse mu ijuru, kuri iyo ntebe hari uwuyivyagiye ko nijwi niryo ryamuhamagaye. iryo jwi sinoshobora kujya kure y'ivyo. iryo jwi ry'uwo yari inyuma yiwe, we yari yitegereje amajya hasi hepfo, aramwereka ibihe byose by'ishengero, kuko we yari ahagaze mu bihe by'ishengero biterwa kw'amatarandwi bya zahabu. hanyuma yarumvise iryo jwi inyuma y'aho ibihe by'ishengero byari byamaze guhera. iryo jwi ryaravuye ku isi riraduga. igihe we yinjira mu bwiza yaramwumvise avuga ati duguze hano. byari igihe yari yinjiye mu bwiza, ati ngira ndakwereka ibigiye kubaho inyuma y'ibyo. orara aratapura kwibuye rikomeza imfuruka iburyo. amajya hejuru arandika ko ngo ijwi ryavuye ku isi. ibihe by'ishengero byavuye ku isi, no kuvuga mu bihe by'ishengero. nicyo gituma yavuze ati igihe mwe mu abakuweho, cyangwa yaravuze ati nihamara gukugwaho uwari akibibugije akuwe hehe? mu bihe by'ishengero. byavuye ku isi mu bihe by'ishengero, byinjira mu bwiza, mu kibanza cy'ahera cyane. reka nsubiremo kubisoma. ijwi ryavuye ku isi mu bihe by'ishengero, byinjira mu bwiza, mu kibanza cy'ahera cyane. twebwe twese turazi icyo bishaka kuvuga. utuburungu dutatu imbere yo kubisoma nibyo turazi bigiye kuzoba. inzamba y'Imana izosamirana, bapfiye muri Kristo bake bikangura. ibyo nibyo. nimurabe ngaha mu Bitesalonika ba mbere 4:16 na 17. iryo jwi ryari ijwi rya Kristo. mbega ibyo nibyo, ijwi rya Kristo. kuko inzamba y'Imana izosamirana, abapfiriye muri Kristo bake babanza bikangure. natwe bakiriho tuzoba tugisigaye tuzozamuranwa nabo kugira ngo dusanganirire umwami mu kirere, duheze twamane nawe ibihe byose. ryajwi nyene ryahamagarira Yohana kuduga, ryajwi nyene ryabwira Yohana riti duguze hano, niryo jwi nyene rizohamagara ishengero umunsi umwe. amen. rizohamagara ishengero. arandika iburyo ngo izamugwa, ibubamfu naho ijwi ry'umumarayika mukuru izuka be no kuzamugwa. byongeye ryajwi nyene ryahamagarira Yohana kuduga, niryo jwi nyene ryategetse Lazaro yapfuye ngo ave mu mva. iryo jwi nyene ry'umumarayika mukuru. Kristo ni ijwi ry'umumarayika mukuru, ijwi ry'umumarayika mukuru. iryo jwi ry'inzamba rya Kristo ryarategetse Yohana ngo aduge. ryajwi nyene ryahamagara Lazaro. mwebwe murabona ko kumva ya Lazaro yavugishijwe ijwi rikomeye. ntiyavuze ati Lazaro zuka sohoka, yarasemereye ati Lazaro sohoka. yamuhamagaye ava mu bapfuye. nta nkeka aho haranyiganyize kuko yari asinziriye gato. ntiyavuze bukebuke ati Lazaro sohoka. ibyo nivyo kumvikana. we icyo yakoze yamenyekanije ingene byagenze, ati yarasemereye cyane ati Lazaro sohoka. yamuhamagaye ava mu bapfuye, nawe yarishyuye ati ndi hano. yaciye asohoka ava mu bapfuye, yari yamaze gupfa n'umubiri we wamaze kubora. iryo jwi nyene ryarabwiye Yohana riti duguze hano, mwereke ibintu kanaka bigiye kuba. aracapura ibuye rikomeza imfuruka y'iburyo. iryo jwi nyene niryo rizosamirana igihe abapfiriye muri Kristo bazokwikangura. kuko inzamba mbega inzamba ni iki? ijwi rya Kristo. arandika ko hejuru ngaha ngo imituragaro.
umwe nyene yamuhamagara akamuduza, yarumvise ijwi ari nk'iry'inzamba. Rero yaravuze ati duguze hano, murabona ingene izuka rizogenda, bizoba mu kanya gato nko mu kanya ko gukubita ingohe. Iryo jwi ryumvikana rifoboye rizohamagara ishengero, kuko we azoba ari hanze y'ishengero. Iryo jwi rirenga ririko rirahamagara, Mana mfasha nze ndaryumve kuri uyo munsi. Nkuko nagenza ndabivuga, ndazi jewe nk'umuntu apfa Rodney, ndazi yuko hariho umuryango w'umwijima uri imbere yanje witwa urupfu. Buri gihe uko umutima wanje utera mba ndiko ndegereza hafi urwo rugi. Umunsi umwe nzotegereza kugwinjiriramwo, ariko sishaka kugwinjiramo nk'ikijuju mboroga. Ndifuza kwinjira nambaye imyambaro yo kugororoka kwiwe, kandi maze kuba nzi ivyo ko ndamuzi mu bubasha bw'izuka ryiwe. Umunsi umwe niyahamagara nzohaguruka mve mu bapfuye, niyampamagara kugira ngo nseruke hejuru. Acapura akabuye gakomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, n'agakobwa namwibuye rikomeza imfuruka. Niyo hahabera umuhamagaro w'iryo zuka, ni mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. We niyampamagarira guserukira hejuru, inzamba y'Imana niyavuga, abapfiriye muri Kristo bagahaguruka. Rero murabona ivyo nivyaba. Igihe ivyo biba, murabona ko hazoba hariko harakogwa ikintu c'ubwiza, aho umugwi w'imiyabaga uzoca ugaragara, kandi bivuga yuko bazokwiyereka benshi. Rero murabona nabo mu miryango yabo bazobiyereka, kuko ico kizoba ari gishinga ntahe kuri bo, cerekana ko habaye izuka. Nimba barabo mu miryango bizera bagiye bakaba bazutse, bakumva ko uwo mu muryango wabo yari afise canke yahora ajya mu kibanza cyariko kiravugwa mu butumwa, havuga ibijyanye n'izuka no kuzamurwa n'ibyo bindi bintu byose, abo mu muryango nibamubona rero bazovuga bati mu by'ukuri wowe wari ufise ukuri, kwari ukuri kuzuye. Mbega inshuro zingahe wagiye untumira ngo nze mu gikorane sinigera nza? Mega none nkora iki rero ubu? Murabona nk'ibyo nyene nibyo vyabaye hariya ku munsi wa Pentekote. Bati mbega dukore gute rero muri iki gihe cya nyuma? Ivyo nivyaba. Murabona abo mu miryango nibabona bavuye mu mibiri bakababona, bo bazoheza baronka inguvu, inkomezi zibashoboza gutanga ubuzima bwabo mu mabaro mwinshi. Ariko murabona kubatoranijwe bo, niyo batwiyereka, aho tuzoca duhindurwa. Hariho igikorwa kizoba kiriko kiragenda gikorwa ku bw'ineza y'abatoranijwe, kandi ivyo tuzogenda tuza turabibona aho bazoronka ayo mahirwe bo mu miryango yacu muri ico gihe. Ni nk'ukubagabisha, kuko nimba twebwe twagumye turasaba dusengera imiryango yacu tubisubiza, Imana izoduha formule ingene bigenda kugira ngo ntibazimire ngo bapfe rubi. Ahubwo ibyo byose birafise, hariho mekanizmi izogenda iziraba, ibizoza birakogwa, aho hazoba n'ibizokogwa ku bw'ineza yabo mu miryango yacu. We niyampamagara kugira ngo ngaragarire hejuru, inzamba y'Imana niyavuga, abapfiriye muri Kristo bakikangura. Nimba zoba ndi muzima, nzohindurwa mu kanya gato nko mu kanya ko gukubita ingohe, njane nabo hejuru kugira ngo nsanganyirire umwami mu kirere. Rero murabona abatoranijwe bababonye bazoca bahindurwa, ariko mu miryango yacu oya. No kuvuga babandi atarabatoranijwe, kuko hoshobora kuba ari umuryango wose ukwiye ukaba ari uw'abatoranijwe, ariko ugasanga igice kimwe n'abatoranijwe, ikindi gice nacyo sabizera ubutumwa. Abo nimba uwatoranijwe yaramaze kubisubiza, naho yoba ari umwe, abo mu muryango wiwe nabo bakaba ari nka 50, umwe gusa akaba ari we ari uwizera. Abo bose kubera ko uwo witoranije yabisubije, nuko rero bazoronka amahirwe y'ubugingo buhoraho. Gute? Ibyo bintu byose bizogenda biza birakogwa ku bw'ineza yo mu miryango yacu. Ku bw'ivyo turisubiza, turasaba twisubiza mu miryango yacu kugira ngo Imana ikore gutyo. Imana nabo ibahe kwa kubona ryayerekwa kugira ngo bashobore kubona abazozuka, kuko uwo mubiri aho ubwiza urashobora kwemera abantu bakawubona, ubishatse bakawubona, utabishatse ntiwemere, ukarengana ugiye mu bundi buringanire. Iyo nzamba y'Imana ijwi ryumvikana rikomeye
bizoba nk'uko nyine mu kuza kwiwe nta jwi ribaho ritumvikana ku bijyanye n'ibyo. Nta na kimwe kigeze kibaho kitumvikana kuri Yohana igihe yumva ijwi rivuze riti duguze hano, yaciye aduga. Amen. Arandika ibubamfu ngo inzamba irenga. Arabana yavuga hano aho twari twagejeje mu butumwa bwiswe urugendo bw'ubukozi bwa Mose na Eliya. Ati kandi mvuze ntinamba ubwa mbere ubwo bukozi ntibwari bwarigeze buhaba, kuko yari asanzwe ariko aravuga ko mu icyo gice gishasha cy'itabernakulo y'Imana ko ubwo bukozi butari bwarigeze buba buhari, ariyo ngoro y'Imana, ubwo bukozi bwa Mose na Eli. Aravuga ati kandi mvuze ntinamba ntibwari bwarigeze buhaba, ndiko mvuga nganisha ku ngoro cyangwa itabernakulo y'Imana igizwe n'ibiremwa abantu. Murabibonye, ni inshuro ya mbere aho ubwo bukozi bwa Mose na Eliya bwobaye buri muri iki gice gishasha cy'itabernakulo y'Imana. Kuko ku bijyanye n'ingoro cyangwa itabernakulo, ihema ryo Mose yubatse, ubukozi bwa Mose bwari buri mu kibanza cyo hanze, burabona mu kibanza cy'ahera, burabona mu kibanza cy'ahera cyane, bwaraciye mu ibyo bibanza byose. Rero murabe ibyo byose ibi ni hanze y'ikiringo cy'ubuntu. Nibuke yuko twasomye mu ntango ko ubu bukozi bwobaye. Icyo nicyo gituma ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri n'ubwa Eliya ku nshuro igira gatanu ntibuhwanye no kubera mu kiringo cy'ubuntu, buba buri hanze y'ikiringo cy'ubuntu. Iyo nimurabe mu butumwa inzamba yikoraniriza hamwe abatoranijwe mu gihe cy'iherezo 30 z'ukwa gatanu 2004 niho bwavuzwe muri Mexique. Aravuga ati nuko rero ni ingirakamaro gukoresha neza umwanya mugufi dusigaranye kuri uyu mubumbe w'isi, umwanya muto w'ubuntu n'imbabazi ziva ku Mana, umunsi w'agakiza n'umunsi wo kwemerwamo imbere y'Imana, umunsi wo kwemererwamwo, umunsi w'agakiza. Aho ni mu kiringo cy'ubuntu. Kugeza n'ubu turacyari ku munsi wo kwemererwamwo imbere y'Imana. Niba twari tukiri ku munsi wo kwemererwamwo, ubwo bukozi rero ntibwashobora kuba bwamaze kuba buri ko burakorera ngaho, kuko ubwo bukozi nubwo gukorera mu kibanza cyahera cyane mu kiringo cy'ubwami. Kugeza n'ubu turacyari mu munsi wo kwemererwamo imbere y'Imana, turacyari muri cya gihe cy'ubwiza aho Imana yemera umuntu wese yakiriye Kristo nk'umukiza w'ubumwe amukwiriye, akaba anywanishijwe n'Imana kugira ngo azabeho ibihe bidashira mu bwami bw'Imana. Icyo cyari cyo gihe twari turimwo muri uriya mwanya. Nimurabe mu 2004 twari tukiri muri uwo mwanya. Mu Bikorinto ba kabiri ikigabane cya 6:12 Pawulo aravuga ati mu gihe cyo kumwemererwamo narakumvise. Ngiki gihe cyo kwemererwamo, nguyu umunsi w'agakiza. Icyo ni kiringo cy'ubuntu, umunsi w'ikiringo cy'ubuntu. Nuko rero kugeza n'ubu turacyari ku munsi wo kwemererwamo imbere y'Umwami, kugeza n'ubu turacyari mu kiringo cy'ubuntu. Rero nimba twari tukiri mu kiringo cy'ubuntu, rero ubukozi bwa Mose na Eliya ntibwari gushobora kuba buri burakorera muri kiriya gihe. Byoroshye cyane gutyo, kuko we yatubwiye ngaha ko ubu bukozi ko atari ubwo kugaragarira mu kiringo cy'ubuntu, ubu bagaragarira hanze y'ikiringo cy'ubuntu, hanze y'intambuko indwi cyangwa ibindwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Aravuga ati kugeza n'ubu turacyari mu kiringo cy'ubuntu. Ati ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu, ku iherezo ry'igihe aho Imana ivuga biciye muri Yesu Kristo ko yotumye abamarayika bayo, ko izotuma abamarayika bayo n'ijwi rirenga ry'inzamba bagakoranya abatoranijwe bayo. Rero murabona uko ni mu kiringo cy'ubwami niho ubu bukozi bwobaye buri ko burakorera. Ntibwari gushobora gukorera mu kiringo cy'ubuntu. Ku rupapuro 43 muri ubu butumwa turiko turasomamwo gukorera umurimo Imana hanze y'ubugombe bwayo, aratubwira ngaha ati ndazi ikintu kanaka gishasha, ndazi ikintu kanaka gishasha. Reka turabe hameze nk'afutse. Ntimwishimikize ikintu kanaka gishasha, ntimwishimikize ikintu kanaka gishasha. Ivyo biriko biraduka hariho hose, kandi hazokwaduka n'ibindi byinshi, ariko ntimuze mufate ibyo bintu bishasha. Uhoraho Imana yanyu yarabatangarije ukuri uko ariko. Uhoraho Imana yanyu yarabashingiye intahe kuri ijambo ryayo biciye muri mwemu wayo.
ntibikorwa n'inkota cyangwa n'ingabo, bikorwa na mwemu wanje. kandi mwemu Imana ikunda abayisenga mu mwemu no mu kuri, ijambo ryayo n'ukuri. kandi iyo yarashingiye ntaye ko Yesu Kristo ko yari areje ariko ari uyu munsi n'ibihe byose, iyo yarabiberetse mwebwe urubuto rwa nimugoroba, iyo yarabibahishuriye mu ijambo, iyo yarongeye irabibashimangira biciye muri mwemu wayo. Nimugerageze namba kugerageza kubaka ishyirahamwe ngo mugerageze kubaka ku kindi kintu na kimwe, ahubwo mugume mwicishije bugufi imbere y'Uhoraho Imana yanyu, kuko biboneka yuko amarembo ajya mu gihugu cy'isezerano agiye kuguruka vuba cyane, kugira ngo umugeni n'umukwe nibamara gufata ikibanza cyabo ku ntebe, dushobore kujyana turirimba indirimbo nyakuri n'umunezero. Aririmbi acapura ibuye rikomeza imfuruka iburyo, acapura ko ngo amarembo ajya mu gihugu cy'isezerano mu kimpumbi cy'indwi. Tubeho twicishije bugufi. Reka tujye ngaha mu butumwa bwitwa ngo uburongozi. Reka tuhace akanya gatoya ngaha mu butumwa bwitwa ubuyobozi. Reka turabe ngaha ku rupapuro rwa 21. Nimurabe haratubwira hati: neza nk'uko Mose yahamagaye igihugu kigasohoka kivuye mu kindi, Kristo uyu munsi ariko arahamagara ishengero ngo risohoke rivuye mu rindi. Ni kimwe cya kintu nyene mu buryo bw'ibigereranyo, arijyana mu gihugu gihoraho cyasezeranye. Rero ukwanka uwo muntu ariko arakora umuhamagaro Kristo, ntacyo bitwaye wewe uri umupentekote, umubatiste, uwa Luteri, uwo ari we wese. Muri iki gihe nta na kimwe kihari kibagwanya abo bose, ariko muri iki gihe mwebwe mutegezwa kuvyemera nk'uko nabo bavyemeye muri kiriya gihe. Kwemera umuntu wa Yesu Kristo ryo ari ijambo. Ibo bamfarandika ngo Kristo arakora umuhamagaro wo kuja mu gihugu cy'isezerano. Ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana, kandi ijambo yambaye umubiri abana natwe. Wa ubu nyene uko yari areje ariko ari uyu munsi n'ibihe byose. Murabona, wewe utegerezwa kwemera uwo muntu w'ubugingo buhoraho. Arandika ko ngo marayika w'isezerano hejuru acapura ku inyenyeri ya Dawidi iburyo, amajya hejuru yandika ko ngo wewe utegerezwa kwemera umuntu w'ubugingo buhoraho. Kandi umuntu w'ubugingo buhoraho ari we yavuze ko umuntu wa mwemu yari hagati muri twebwe. Kandi mu gitabo cy'Ibimatanizwa akaba avuga ati ngo uyu mwemu yera dufise muri uyu mwanya hazogeraho yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo. Nuko rero wowe utegerezwa kwemera umuntu wa mwemu yera muri ubu bukozi bwa Yesu Kristo ku nshuro igira kabiri muri iki gikoresho, mu musigwa w'Imana muri iki gihe cya nyuma. Murabona ingane byose byoroshe. Rero ubuzima bwa Luteri kwabaye gutsindanishirizwa. Wesley yongeye ko ukwezwa, Pentekote hongere ko ukugarurwa kw'ingabire. Ubu naho hariko harasozerwa izo ntambuko zitatu mu mubiri hanze y'ibyo. Rero igihe haza izuka, ubuzima bwabayeho mu ba Luteri bukabavamwo. Rero aravuga ati igihe haza izuka, aracapura agakwego, agacapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe bitatu bya nyuma, n'agakwego namwe ibuye rikomeza imfuruka. Ubuzima bwabaye mu bametodiste, ubwo buzima bukabasohokamo bukajya mu bapentekote. Bwose buzazamurwa buve ku isi bujye mu mubiri w'umugeni kugira ngo bujyanwe imbere ya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. N'ibintu bizanzamura n'ukuri. Twakase ikorosi turiko turaba amajya mu ijuru, tubereye maso kuza. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'icyengu n'akakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Arandikaho ngo twakase ikorosi, twubatse imfuruka. Agasongero ka piramide nk'uko twobivuga kugaruka kwiwe. Ishengero ritegerezwa kuzuka vuba, kandi twebwe dutegerezwa kwitegura. Rero tubandanije ngaha aho twari twagejeje papuro 43, gukorera igikorwa Imana hagati hanze y'ubugombe bwayo. Ati tubeho twicishije bugufi, tubeho twuzuye urukundo, dukundana hagati yacu. Nimwemere ikindi kintu na kimwe ngo kibe hagati muri mwebwe. Wowe ubaye ikintu gihaguruka mu mutima wawe kigwanya umuntu kanaka, ucigize yo mwako kanya nyene, ntiwemere utuburungu dutatu. Kandi Satani azogerageza cyane uko ashoboye kugira ngo abiteremwo. Mwibuke ya majambo yabwiwe umugeni, yavuze ko Sekibi azogerageza kwisuka kwinjira hagati muri mwebwe, ngo abigice umwe muri mwebwe kugira ngo atangure kwinjiza ubumara mu batoranijwe. Aravuga ati rero musengere uwo muntu yinjire abe umwe muri mwebwe, canke asohoka agende.
ariko ntabe umuntu ntagire uruhara mu kintu na kimwe muri ibyo. yaravuze ati mwebwe nimwabona igitero kije kigana ku ihema cyangwa kigana ku bukozi cyangwa kigana ku muntu, ngaho ibitero birashobora kuba ni aho barungika ibitero. mube maso, waba ari antikristo muri abo bantu ariko aratuma ibyo byose biba bigwanya ugushyitswa k'ubuvugishwa, iri yerekwa ry'ihema. kuko kubera ko aha hariho Imana iriko iratanga ukwizera ko kuzamurwa, sekibi ntagomba ko abatonzwe n'Imana bahindurwa. nicyo gituma ari ingirakamaro cyane kuba abantu bagavye tukabera amaso intambuko zose z'umwansi, kuko wowe ubonye igitero kije cyamaze gutumbera rimwe na rimwe ihema n'ubukozi, aho rero wowe urashobora kumenya ngo ni hehe aho antikristo yari ari hagati mu ishengero, ariko aranyogomba hagati mu vyatsi, kuko buri gihe yagumye bari hagati mu ishengero, ariko kumbera kugira ngo kuko ajya ku mugaragaro muri rya barabara, aho rero hacaboneka rwa ruvyaro rw'inzoka. byoroshe cyane gutyo. murabona, nimwemere ko ibyo biba. umuntu kanaka w'ururimi rurekera yoshobora kuza ubwo nyene akagerageza kubatandukanya n'ururimi rurekera arurabagiza, agatangura kuvuga ati jewe ibi n'ibi n'ibi, jewe uriya ni mubi n'uriya ni mubi, uriya yakoze ibi na biriya, agatangura kuvuga nabi acafuza yaba Miguel cyangwa ncafuza jewe cyangwa uwundi mukozi w'Imana kanaka. murabona ibyo byose kugeza ubu murazi ko ari uwo muntu aba ariko araba igikoresho cya sekibi. umuntu kanaka afise ururimi aruravya, yoza giturumbuka akagerageza kubatandukanya. mwebwe mwibaza ko bo bari gushobora kwemeza Mose ngo ave mu kugaragara kw'Imana aho yari yahagaze yayibonye? yahiye mugenzi, ntidukure ko cyangwa twongere ko, gusa tubigumize nk'uko umwami yabivuze. twebwe ntidushaka idini, ntidushaka ishyirahamwe na rimwe, ntidushaka ikibi na kimwe, ntitwifuza ikibazo na kimwe. icyo twifuza ni Imana, kandi Imana ni ijambo. rero murabona ibyo byose. wewe ubonye ko banatwita n'akadumbidumbi, ati kariya n'akadumbidumbi ko mu kidini, baramaze no kuvuga n'izina ry'ubu bukozi. mwebwe murashobora kubona kwicara igitero kiriko kiraza gitumbereye, bariko batangura nk'uko bavuga mu buryo bufoboye, bagwanya ihema nini katedrale n'ubukozi. nicyo gituma dutegerezwa kuba amaso yacu yo mu buryo bw'imwema humuye neza, kuko bivuga yuko bohenze bibaye byoshoboka n'abatonzwe, ariko abatonzwe n'abandi bazokwigira bahendwa. bo bariko barakurikira ibintu byose byavuzwe ko mu ihema nini katedrale hobaye hariko ravuga ubutumwa, hamenyekanishirizwe ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe, ari byo imituragaro yobaye iriko iramenyekanisha iha ishengero mugeni kwizera ko kuzamugwa. rero we ngaha yaciye ababwira ngo bunamike imitwe, ati man, ndabona hirya no hino n'amaso yo mu buryo bw'imwemu, ndagerageza kubona ibiriko biraba, ndabona ijambo ryawe ingene ririko rirashingirwa intahe, ingene ryagaragajwe haheze imyaka 33 hariya epfo ku ruzi. ibyo wowe wavuze none biri hano inyuma y'imyaka 33. wewe neza neza uriko urakora nk'ibyo wavuze, mwami. bibe kure yacu kugerageza gukora ibintu bihambaye canke bitoya, tugerageze kubikora gusa nk'uko wabivuze, tugendagende twikije bugufi tugukurikire. aba mwami nibo wahaye ubukozi hanze y'abandi bose basinziriye mu bihugu mw'isi yose. imva zirarunze hirya no hino, benshi muri bo bararindiriye abera b'abanyamahirwe, ariko nk'uko byavuzwe twebwe abariho turi bazima, twebwe tugisigaye ntituzotangira abasinziriye. inzambi zosamirana, abapfiriye muri Kristo bazoca babanza bikangure, hanyuma natwe tuzozamuranwa nabo. icyubahiro cy'Imana igihe kizoba kiri ku isi kizohisha ishengero kure y'isi, nta n'ubwo ubwo bwiza buzobonwa n'iryagenda. arandika k'iburyo ngo inzambi zovuga, ibubamfu naho hejuru
hejuru gatoya ahatangurira umurongo aracapara ku inyenyeri ya Dawidi akandika ngo ndabonesha amaso yo mu buryo bw'impwemu. Kw'igice cyose hejuru aracapara ku ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero akandika ngo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu kiringo cy'ubwami. Inyuma y'igitwikirizo mu kibanza cy'ahera cyane mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryiwe aracapara agakwiko k'umwami kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Reka nsubire kubisoma. Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu kiringo cy'ubwami, inyuma y'igitwikirizo mu kibanza cy'ahera cyane mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryiwe. Turabonye muri aya majambo magufi, muri iki kiyago, muri iki kigwa, ikibanza cy'uburuhukiro bw'inkingi y'umuriro, ikibanza cy'ahera cyane. Icyo ni ikibanza cy'ahera cyane, ni ikibanza cy'uburuhukiro, ariyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami ariho. Ntihari bwigere habaho itabernakulo y'Imana igizwe n'ibiremwa abantu, aho mu bugingo bwa buri watoranijwe harimo inkingi z'umuriro ariho ziriko ziraruhukira. Mwami, inkingi y'umuriro Shekina ibandanye iruhukira mu bugingo bwanje, mu mutima wanje, ubandanye unyobora untegura kugira ngo ndonko kwa kwizera ko kwimugwa. Abana bato, miyabaga, n'abakuze n'abasaza, tubandanye tweza ikibanza cy'ahera cyane, inzu, kugira ngo Imana igume iruhukiye ngaha atambibe. Ikibanza cy'uburuhukiro bw'inkingi y'umuriro, ikibanza cy'ahera cyane, kuri jewe ribaye ihigwe rikomeye cyane gushobora mwaka kanya kubamenyesha muri aya majambo, muri iki kiyago, muri izi nyigisho, ikibanza cy'ukuruhukiramo cy'inkingi y'umuriro, ikibanza cy'ahera cyane. Turaza gusubira isaha 4 zo mu gitondo Imana ibishatse ngaha muri Kayeye, Puerto Rico, mu ihema nini katedrale, kandi no mu masaha atandukanye mu bihugu bitandukanye muri Amerika Latine na Karayibe no mu bindi bibanza aho amasatelite ashikana sinyale. Ikibanza cy'uburuhukiro bw'inkingi y'umuriro, ikibanza cy'ahera cyane. Mwese mugire umunsi wuzuye w'imigisha ikomeye, kandi mugire akayabagu kuri zivugwa zo mu buryo bw'impwemu n'akayabagu ku mfungurwa zifadika nazo nyene. Imana ibahezagire kandi barinde ibazigame mwese.